Ndabahaye amahoro mwese abakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi, jewe ndi Bankuka Felicien, nkaba ngomba ndabashikirize ikiganiro kigira kabiri bijanye n'ibiti kama. Igiti ca mbere nari nababwiye ni igiti citwa umurinzi. Ubu naho iki giti murakibona cane, sinzi ko mwese mwari mukizi. Iki giti citwa umusange. None umusange wari umaze iki mu mico kama y'Uburundi? Ubwa mbere nuko mu buzima busanzwe umusange ni igiti gisanzwe abantu bose bashobora gucana iyo cumye. Hanyuma ariko kandi carakora cane no mu bijanye n'imiti kama. Nuko ubwa mbere bagikuramwo ibiti bashobora gushinga ku rugo bikabakingira, arivyo bita ibiheko. Hanyuma niho wumva bavuga ngo genda igasange ugire ico uhasanga. Tuca tumva rero yuko mu buzima bw'abarundi igiti umusange cazanye amazina y'ahantu, twovuga Igasange, tukavuga kandi n'imwe mu makomine agize intara ya Gitega, Inyarusange. Ikindi nuko umusange wakora mu bijanye n'abavyeyi. Umuvyeyi aramutswe, kuvuga ageze kuyibaruka baramwakira bakamwahira umuti. Ugiye kuwaha yaratongera amajambo ati ndaje umusange sange umuvyeyi yavyaye. Urumva yuko umusange wari ufise akamaro gakomeye cane. Nuko rero mwese mukunda amayagwa y'Uburundi, ndabashimiye. Ikiganiro kigarukiye ngaha, ariko nimuzotangwe no ku biganiro bizoba bikurikira. Ndabatumiye rero yuko mwobandanye muterera ikiganiro kuvyo vyose mushoboye. Ikiganiro muzogisanga kuri Nyibutsa Akaranga TV. Bankuka Felicien nkaba ndangije ndababwira nti mugire amahoro aho muri hose.